Up to boy BERCH area SPL Chris Festival Pasigo F Pelazi FZF Chicken Boy Festival Tantem aka umuririmvyi wa mbere yambarira amahera menshi. Ico cyane nkwe mu rumonge Chris. Ico kintu cyane nkwe mu rumonge ko n'umuzi utabona ko wambaye ndavuga ko wambaye kirenze. Ikindi cya 15 miliyoni canke cameraman ngo were keyboard. Turi babiri Jena Diamond. Mwebwe mwenyene muri Diamond muri East Africa. Habandi 500 usanga bari kuba yafise mu mitahe bayambaramo bari hako mu neva Jenny Page gusa nake bagenda kuze Chicago, Australia, USA na gira command ngira command vunye ugasanga n'inzu iri mu miliyoni nka 200 ngo inzu yaramuvunye ngo urupango rwaramuvunye Jema ndayambariyemo n'ahandi henshi ushaka no nabikwereka ariko Chris sasa kenshi bacho bazana kwiyemera ni kugira iki ara nk'isentire Nitiri babiri na Diamond ushaka ndakwereka kandi cyo nashaka mbira abafana ba Iciza Tv mu demo wa waragowe ndaki azafatwa ndayikwagiriza kandi ari wanje ari indirimbo yanje Konde boy jana guze original Konde boy agura pirate mastende na sapi Sari bakunze Iciza TV ndabaramukije muri hose inteka idasanzwe ko ngagwana namwe rero mu kiganiro novuga ko ni ibintu byiza cyane uno munsi utirere no munsi meze gute no munsi no munsi udasanzwe novuga ko turi kumwe n'umuntu adasanzwe n'umuntu aje kuraba na Musa navuye mu rumonge nzanga bujumba ko narumvise aragitovye nga muri Buja Flavor ndetse novuga ko mu gihugu cyacu ariko nanyera rivuga ko no muri East Africa asanzwe nyene agitovye nagize niri sinoguma mu rumonge nagiye kumuraba ni Chris muri muziki nka Chris wa muri mbyinye musanzwe muzi n'umuserengere tuganire byinshi muramwumva muri kumwe nanje Reve Phantom ku microphone nyuma kamera muri kumwe na Fred Nobel novuga ko rero ibintu byasamwe wande muri shikiya nshima bamaze kuba mudukikana imisi yose nshima bamaze kugira subscribe nk'usa nawe utari kwavuga ngo ikorerwa ngo uzoba mukwikana ibigano byose bica kuri Iciza TV Chris irakora safi mzee ko sawa ego umeze neza I'm good ego Chris ndashaka kumanzura munsi abakunzi bawe abakunzi b'Iciza TV ndetse n'abakunzi bagukurikirana Chris yo up to boy BERCH area SPL Chris Festival Pasigo F Pelazi FZF Chicken Boy Festival Tantem aka umuririmvyi wa mbere yambarira amahera menshi ni Chris navuga ko aka umuririmvyi wa mbere yambarira amahera menshi Chris tugusanze no mu Nyakabiga je naje mu Kanyosha nayisanzwe nzi ko usanzwe uba mu Kanyosha niko bari barandangiye ariko numvise ko uri mu Nyakabiga waje mu bikiga Chris imaze ko murabizi ko mdabitide nsanzwe ndumuntu navuga ko ndi trend kezweho canke sukwiyemera ariko niko biri abajournalist bari amujournalist yansabye ko ndoza twakwana ikiganiro yarankeneye cyane ndaza ndamwitaba amatorakora akazi gaheze niyo mpamvu navuga ati isanga ngaha kugira tubonane byoroshe ariko Chris uri muri twemera kaje usaye tuzi ariko kubera ko uwo mu journalist yagusavye ikiganiro atagusanze mu Kanyosha ga Chris kwemera ukaza kumusanga ino because twabishatse uko kuko bahora baza kenshi ariko hari gihe bavuga ati dushaka zino nanje gusanga ndavyumva nyene ko bikonda ndashobora kwideplacer nkaza tukavyiga ko byose nibisanzwe byose nikuvugana byose nikuvikana nibisanzwe ego ni Chris novuga ko umuririmbyi nga muri Buja Flavor ariko aragitoba novuga ko tumaze imisi twumva turazi ko ari aka yambara amahera menshi kandi twama tuvyumva ariko Chris nivyo canke ngira ngo nabashaka kuba barakobeshe nibaze ko basanzwe babizi yuko jewe ndamara amafaranga menshi nivyo is true nivyo nego nivyo wambarira amafaranga menshi ariko Chris teretse kumva uri kuravuga kunuze waranditse kuri Fibia kuri page ya Facebook ndetse no kuva ko ku mbuga zitandukanye ziwawe uravuga ati jewe harabaririmbye baruka gutaha baje baririmbye batanye 15 miliyoni muri Primo Star atajya amahera n'amahera bambere ku iki ati najya n'amahera je nambarira ku kirato ciwanje ahubwo Chris numva ko wagombye ngo basuzuga Chris je nibaza ko basanzwe babizi yuko jewe ikiatu namba nambaye kirimo ajya amafaranga hani biyarenze rero mba nibaza yuko biratahuritse Chris je nakeneye nico gituma nico cyane nkwe mu rumonge Chris nico kintu cyankwe mu rumonge ko byukwinagize nti je Chris tutaganiye ntafasha kanya ngo je tuzokwiganirire abakunzi b'Iciza TV bamanze bumva ati bya bindi Chris aramumva ko nivyo canke babyibonera cameraman je ndasabye n'umuzi utabona ko wambaye ndavuga ko wambaye kirenze ikindi cya 15 miliyoni canke kirayarenze ikindi 20 miliyoni ico ni 20 miliyoni ipana nayo Chris kumengana yene yatandukanye nizo hora wambaye ntuna kwa ideshire yo gwego isumba zose naye kabagaze muri Chris ihagaze mu 20 nayo nyene
miliyoni 20. Berkis urumva ko ikirato n'ipantaro byose umaze guhagarara mu miliyoni 40. Babwira ko nzi bakuzi Iciza TV je no kwimana je ndiko navyibona n'amaso ingavyivugira iko turayibona miliyoni 30 igoti ariko ga Berkis mbiriza kwanza ndaba kwanza ikankana urayibona gashura bana ni iboro urayibona cameraman ngo weka ubereke iboro turabiri je na Diamond mwebwe mwenyene muri Diamond muri East Africa canke muri Africa cyangwa kwisi nta ndayibona iyi bag ya kankana iyo nayo kabigeze mahenga na gute cyangwa igorana ni god ini 500 y'amarundi numva ko 500 y'amarundi bag yonyene habandi 500 usanga bari kuba yafise mu mitahe bayambaramo bari hako mu neva Jenny bag gusa nake bayari hamwe inzu bayisumamwe bayambaramwe bakayarongoramo kagira bakayakwamwo jewe Jenny bag gusa ikintu notera mu barabara amahereni nayo Berkis amahereni 300,000 ariko Berkis vraiment nimba atanuzeye urashaka basi woshaka ntakagohe kubita nk'abandi baririmbye ati muza muragenda kuzigurira he na bintu bakaza bagenda kuzo Chicago Australia USA na gira commande ngira commande cyangwa na kuzitora nkafata indege nkagenda kuzitora ariko Berkis afite abarinzi bagutanguriye muri music bagutanguriye novuga ko anga mu gihugu cyacu cy'u Burundi bobo kubikuta batabwatinyarukana nanje mu gihe bugize commande ikibazo fete ikibazo si kubatumako hari ikibazo nuko agiye ayo mahera n'amahera ni wahe umuntu yofata miliyoni y'ijana ngo ariko yambaramo ariko urashaka kuzifatiza miliyoni 100 kazambari ni bisanzwe je kawaida naje nambarira nka parcela nka 5 cyari imwe zibujumbura wabandi babazi bamubavuga ati none inzu nzoyubaka ndayiheze gari inzu yaramvunye ugasanga n'inzu iri mu miliyoni nka 200 ngo inzu yaramuvunye ngo urupangu rwaramuvunye cyemba ndayambariyemo uyambariyemo ariko Berkis ndeka basi ico twazi duva ko abakuzi b'Iciza TV urumva ko abintu bidasanzwe urumva ko Berkis mwabibonye cyato mwakiboneye kamemane yagikameye mwabonye kirato ciwe yambaye kandi yavugivuga ibeye ariko Berkis uri muri byambara amahera menshi none kutazaduha nayo ibintu bishasha no kutaduha ibintu bishasha birongoreye kandi wumva ko amafaranga usanzwe uyafise ga Berkis yuko ibintu uvuze ko ta bintu bishasha ndabatanga ntukurikana YouTube je ndabizi urashika kuduha Merina kandi yari indirimbo iryoshe cyane mu Rwanda iguma ivuzwa mu Rwanda honyene n'ahandi henshi ushaka nabikwereka mu Rwanda Berkis tutahindanye ahandi hantu kanda bikwereke mutama kanda bikwereke mu Rwanda iguma ivuzwa ivuzwa kubera ko barazi yuko jewe Good Rich TV bayibonye ivyo nivyo niboneye ivyo nivyo niboneye kabisa bakunzi b'Iciza TV je novuga ko indisa ariko Berkis ariko Berkis cyangwa kenshi bacho bazana kwiyemera ni kugira iki bana nk'isentire ni turi babina Diamond ushaka ndakwereka aho ushobora kuyikura ugenda kuri page ya Diamond umanuke uraba ahantu yari yambaye ikoti ya noir ya Gucci agiye muri WCB bagiye na ba Jux n'abandi bagiye kugira kuranshinga ariko sinaguciriye mu jambo none Berkis maze kuvuga ko ikintu cyose sawa tubwiye Diamond na yambara bag n'umuntu na sentire Diamond tufatire ko urabira akaroro kuri Diamond sinabira akaroro kuri Diamond kuko gutibaza ko ariyo ndabirako bisiga ko Diamond yarakora ndafise n'isakoshi bigana mazi imisi nkora nerekana isakoshi naguze original na Konde Boy kirayigura original ya pirate Konde Boy je naguze original waguze original Konde Boy yagura pirate nkaho tubango je ngo ikije kandaza kwerekana ahantu iyo sakoshi uyerekana uyigana uyikura ko uyitore hamo n'ifoto yanze ucona ko ari original ya pirate cyo wanje ni original hama ya Konde Boy ni pirate Berkis ngunda kwaza kazo gatoyi burya ubunyene barazanye Masterend bakazana ntuze na dufate na Satbet dushaka umwe muri abo mukorane collab no ha muntu wemera Masterend na Satbet Jenny baza abo bose n'abaririmbyi beza barabikora neza rero nibaza yuko uwone ubona ko kuko uwone ubona yuko ivyo nshaka kuririmba bijanye nawe no muhamagara ariko je basanzwe bazi yuko jewe sindi mu bintu by'amakolabo ariko Salbina mo préfère vraiment Satbira mo préfère ni gikino ne horana nonuzeye ico tuma udashobora gukorana na Masterend ko twazararirimba kandi bye akora afisi ibintu by'ubunebwe ibaze nk'umuntu no muririmbyi umwe kuri FM
akamaze gusohora indirimbo imwe wewe nko umuntu umwaka wose wewe nko umva ari umuntu ari mu biki je ngira doba yimpaye no bakubita ibintu hamwe mu cyo bwati umuntu aje kutwica kandi cyashaka nashaka mbira abafana ba Iciza TV ngo masore indirimbo vuba bakoresa subscribe kuri YouTube yanje Bear Chris indirimbo ye gutuma abakobwa bose baca batwarinda bo kwisi Bear Chris yo ndirimbo izomeze gute gasha iyo ndirimbo izobikorwa mu studio abiri Waka Record studio Rakes na Wasafi izo zizanye amasanamu canke azoba ari audio gusa niko twasora audio wibaze byari bya kera indirimbo igitangura Waka Record eyo rise Bear Chris Festival boom hagitangwa nyene abakobwa nabo munda bashirasama ego Bear Chris nta ibikorwa hambavu iyo ndirimbo ugomba gutegura izo tuma abakobwa bose baca batwarinda baca basama baca batwara amagorosese ego bro umudemo wawe aragowe ndaki azava twarinda yikwagiriza kandi ari wanje ari indirimbo yanje ariko ga Bear Chris kugira ngo twirinde kugira ngo twikinge abakobwa bacu ntazava baca bagirane abashikacu umva ko abashikacu bagiye kugwa mu morero abandi bakobwa bagiye kugwa mu ababanyi n'abaki Bear Chris basibo yitegura gute basubiga ngo ico kibazo nice kize kibashikira nibaze yuko barasanzwe babizi yuko indirimbo kuyitegurira nibakore subscribe baje kora subscribe hama indirimbo isohose bayirabe nzobabwira ico bazokora mu nyuma igomba isohoke bayirabe bafasha ahantu bazofata kugenda ntiyinji ariko tu iyo ndimbo kunguva ifisi kandi irinzi gutanga igasohoka utabizi izi sohoka izobinjirana na eyo Liza Bear Chris Festival boom ariko ga Bear Chris mu kurangiza mu gusozera mwumvise bakunzi Iciza TV mumva ko nyeneza tukubona Bear Chris wa aka umuririmvyi wa mbere yambara amahera menshi twemera muri Buja Favor murabona ko nemenda manuka Iciza TV turava mu rumonge turaza kumuraba kubera ko Bear Chris maze kumva kenshi kandi kuri ko ariko arakora ibidasanzwe Bear Chris nta biteramo uri kwategura ga Bear Chris biteramo ni vyinshi je gusa ubu nta bitamo byanje ndiko nategura vyo wanje ndiko ndarindira amadiri y'ibiteramo bari ko barantumako rero nibaze yuko bazi kwitamo babihagarikije ngaha town turindwe ibintu vya corona turindire babuguru nibaze yuko amakonsere muzombona muri benshi kandi bizogenda fresh tumaze imisi ariko tubona abandi bari imvyo ngamu mu Bujumbura bashobora kuduga mu rumonge bakaza mu muntu ze mu biteramo Bear Chris nawe tumwitege mu rumonge ryari canke tumwitega mu ahandi atari ngahe Bujumbura nibaze yuko busazwe mubizi je umuntu azobantumako wese nzotegezwa kujayo kese duhujije ko ivyo twavuganye cyangwa namusavye bikoze nibaze yuko nzojayo nta kibazo ego mu kurangiza Bear Chris n'aka jambo ubwira bari kwa dukurikirana ndetse n'abakunzi b'Iciza TV muri rusange ga Bear Chris abakobwa bizu abahungu ta ni wanje kinahuza abakobwa wowe nimba atari umukobwa rero ntarimo nimba nziza Iciza TV iva hari ya rumonge kaza town ije kurondera amakuru meza ije kurondera ibintu bigezweho muri entertainment babandi bayikurikira cyane uburundi bwose cyangwa isi yose babandi babakurikira cyane hama bakore subscribe kuri TV yanyu bakore na subscribe kuri TV yanje Bear Chris bitege indirimbo shashi igiye gutuma abantu bose abakobwa bose basaminda nikibazo abakozi ba TV neza reka ndabashimire mu makoma dukurikirana neza murabara ko twari kumwe na Bear Chris twari kumwe na Bear Chris aka umuririmvyi wa mbere yambara amahera meja mwumvise byinshi mutari muzi kuri nyene mwumvise byinshi ndazi ko byinshi musanzwe muzi ariko mwamaze kumva ko bakobwa mwumva ko arimo kuzana igisasu mwe muritegura mwe mugira subscribe abwiye imitwe ngo nimuze mutwarinda gira subscribe witegurire kugira ngo niyazi iyo ndirimbo izishiki wamaze kwitegura kugira ngo ntuze usange wagwe muri iyo erere reka amashimwe mwe mwamudukekana imisi yose reka ngushime wewe wamaze kugira subscribe reka ngushime wamugira partage ugira comment wamukora ko ushoboye kose mwakubona Jereve Fatome kuri microphone inyuma kamera mari kumwe na Nobert Alfredi reka amashimwe nabwiye nti bye bye ciao ciao